Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene So na Karutimana Eric mu kiganiro cya Saveur Divine. Turashimiye Imana mushobora byose yatuzigamye, yabanye natwe, ikabiduhaye gutangura ino ndwi nziza, indwi itangura ukwezi kw'icumi, indwi y'umugisha, indwi twiteze mu bitangaza, ndetse no ku kwezi twiteze mu bidasanzwe ku buzima bwacu ndetse no kubadukurikira bose. Imana yacu nishimwe. Turi kuri iri jambo rivuga ngo inshingano Yesu Kristo yasigiye abamutegereje. Turasoma mu gitabo Pawulo yandikiye Abitesalonike ba mbere igice ni cya 5 karongo 16 na 17 ndetse gushika na 18. Karavuga ngo munezerwe iminsi yose, musenge ubudasiba, mwame mukenguruka muri byose, kuko icyo ari Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Tubonye iri jambo rivuga ngo musenge iminsi yose ubudasiba, musenge ubudasiba. Haleluya. Tugomba duhagarare kuri ijambo rivuga ngo musenge ubudasiba. Yesu Kristo niwe yatubereye akarorero muri byose. Yesu yakunda gusenga cyane. Rero aya majambo Pawulo yandikira Abitesalonike ababwira ngo munezerwe, hanyuma ikindi naco musenge ubudasiba. Hari indirimbo bivuga ngo umuntu adasenga wese yama mu vyaha vyiwe. Gusenga numugirwa canke ni tegeko twahawe munsi y'ijuru abategereje Yesu Kristo, abamwiteze bategerezwa gusenga. Kuko mu gihe umuntu adasenga agwa mu nyoshambi, umuntu adasenga agwa mu bibazo bitandukanye, umuntu adasenga umuryango Satani yinjiramwo mu muryango wiwe cyangwa mu byiwe no mu biwe, umuryango uba wuguruye. Ariko iyo ufata umwanya wo gusenga haba uburinzi bw'Imana, haba protection y'Imana. Iyo umuntu asenga agira uburinzi buvuye ku Mana. Muri ino si twugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Muri ino si abantu bizeye umwami Yesu ndetse n'abataramwizera, turi mu isi iganzwa n'umwiza umugwanizi. Rero muri ino si tuyirimwo tutarabayo, tutegereje gutaha iwacu mu ijuru. Ariko umwanya tukiri muri ino si ibibazo biradushikira nk'ivy'abandi bose. Ariko rero dusabwa gusenga, hama tunezerwe iminsi yose, hama dusenge ubudasiba. Ugusenga ubudasiba ni nk'uguhema ku mukristo, ni nk'uguhema. Umuntu adahemye yocapfa. Rero umuntu adasenga apfa mu buryo bw'impwemu. Satani amwitembagaza kuko ashatse, atembagaza mu vyo uko ashatse. Ariko ufata umwanya wo gusenga, uhamagara Imana kugira ngo iganze, Imana ikukingire muri byose. Ibikubako byose biba bivuye mu bugombe bw'Imana, biba bivuye mu gushaka kw'Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Turasoma andi majambo ari mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 26. Turahera ku karongo ka 39. Havuga ngo yunguruza imbere gatoya arunama arasenga ati, Data, asangwa vyoshoboka iki gikombe nikindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba. Agaruka kubigishwa asanga basinziriye. Abaza Petero ati, ubwo ntimuruha mubana n'amaso nanje n'isaha nimwe? Nimube maso musenge. Haleluya. Nimube maso musenge, ntimuje mu mosha mabi.
Yesu Kristo aha n'igihe yari amaze kumenya urupfu agomba kwicwa, yari amaze kumenya ko igihe cyiwe kigeze cyo gucungura umwana w'umuntu. Hanyuma umubiri wiwe uragira intege nke, afata umwanya wo kuja gusenga, aduga umusozi, aja n'abigishwa biwe, aja na Petero na Yohana na Yakobo. Hanyuma batangura gusenga, hanyuma ngo yigira imbere gato nkaho tegwa ibuye, ngo arunama arasenga isengesho rikomeye cyane. Aravuga ngo Data, asangwa vyoshoboka igikombe kindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko we ugomba. Turakwiye gusenga amasengesho ari mu bugombe bw'Imana, amasengesho Imana ifisemo inyungu. Tugasenga tuvuga tuti Imana, ubugombe bwawe aba ari bwo bubaka ubugingo bwacu. Hari ibyo dusenga ngo bituveko, hari ibyo dusenga ngo twirukane, ariko ivyo navyo ugasanga ni ivy'Imana tumwikiye kugira ngo bidukore, biducure, bidutegure kugira ngo tubikoresho byayo bishitse. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo asenga neza avuga ngo Data, asangwa bishoboka igikombe kindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko we ugomba. Hanyuma rero tubona ngo yagarutse kubigishwa biwe, abasangaho barabwira ngo nimurushe mubana nanje n'isaha n'imwe, nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi. Iyo umuntu adasenga aja mu mosha mabi, Satani amutera vyoroshe, ariko umuntu asenga agira protection y'Imana. Rero abantu bategereje Kristo dukwiye kubaho mu buzima bw'ugusenga. Mwene data, ukwiye kubaho mu buzima bw'ugusenga, ukwiye kubaho ufata umwanya wo gusenga, atari gusenga ugiye kuryama, atari gusenga uvyutse. Oya, ufata umwanya ukaje imbere y'Imana, ukagira uti Imana yanje ndaje gusenga, nje imbere yawe. Ukaza imbere y'Imana ukayibwira ivyawe, ukayihamagara, ugahamagara amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo akweze, ugahamagara uburinzi bw'Imana, ugahamagara ubushobozi bw'Imana bukabana nawe. Atari gusenga umuntu yirukanga, atari gusenga ariko aragenda. Tubona Yesu Kristo yafashe umwanya wo kuduga ku musozi, aragenda yitandukanya n'abigishwa, yigira imbere gato. Nawe urakwiye gufata umwanya wo gusenga, ukitandukanya n'ivyo urimo, haba ku kazi, haba mu muryango, ugafata umwanya ukagenda mu cumba, ukiyugarana, ugahamagara Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Yesu Kristo arabwira abigisha ngo nimube maso, musenge, ntimuje mu mosha mabi. Turasabwa kuba maso tugasenga Imana, turasabwa kwama turiko turasenga. Ku murongo wa 22 avuga ngo yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati Data, asangwa bishoboka yuko igikombe yuko kindengana shiti nkinywereye ko nibibe nk'uko ugomba. Haleluya. Yesu Kristo yatwigije gusenga, atwerekana muri byose, avuga ngo asangwa bidashoboka indengana shiti nkinywereye ko nibibe nk'uko ugomba. Haleluya. Turakwiye gusenga amasengesho yo kuvuga tuti Data, uko wowe igomba aba ari kuba ku buzima bwacu. Hari ivy'Imana yaduteguriye, hari ivy'Imana yaturemeye ishaka tubamwo. Rero turagomba gusenga amasengesho yo guhamagara ubugombe bw'Imana no kwemerera Imana, tukaba mu vy'Imana tugomba ko. Yesu Kristo rero yatubirekana muri byose. Yesu yarasenga, Yesu naco yarabuze, yavuye mu ijuru asigaho ubwiza bwiwe bwose, aza mu isi gucungura abantu. Rero naho yavuye mu ijuru byasaba ko asenga. Haleluya. Natwe bene data turi muri inosi yugarijwe n'ingorane, yugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Hari ingwara zidakira, hari ibiza, hari intambara, hari ibihuha, hari byinshi by'umuryango yacu bituremera, bikaremera imitima yacu. Uyu munsi benshi abagize ibibazo birukira bene wabo, birukira inshuti, gutelefona, gutabaza, kurondera amafaranga. Ariko ahantu hambere dukwiye kugenda gutura imitwaro yacu n'imbere y'Imana, kuko ubuzima bwacu buri mu biganza vy'Imana. Rero abategereje Kristo Yesu, abamutegereje igihe azogarukira ko aza kubatora, dutegereza kuba mu buzima bwo gusenga, kuko na Yesu yarasenga. Haleluya. Rero turabona aya majambo Yesu Kristo ariko arayavuga, aravuga ati shiti nkinywereye ko nibibe nko ugomba. Nawe turakwiye gusenga amasengesho y'ubugombe bw'Imana, amasengesho y'ubugombe bw'Imana ku buzima bwacu. Aho niho Imana izotuyobora, niho Imana izodukora ivyo dushaka, niho Imana izokora ivyo ishaka ku bwacu, kugira ngo tube mu buzima buyihimbara. Haleluya. Abategereje Kristo Yesu
dukwiye kubaho mu buzima bwo gusenga, dukurikiza akarero ko gusenga. Yesu Kristo yarasenga, Yesu Kristo yama imbere y'Imana, yama imbere ya se, amubwira asaba inkomezi, asaba yandi mavuta mashasha. Buri munsi yarigisha, hanyuma ku mugoroba wakaduga ku musozi gusenga, yarara gusenga, yasefata umwanya gusenga mu ijoro, ku murango yigora akora, yigora akiza abagwaye, yigora abohora ababoshwe mu buryo bw'impwemu, impwemu mbi zaboshe. Ariko ku mugoroba masaha yo mu ijoro yaduga umusozi gusenga. Natwe dufata umugenzo wo gusenga abaroreye Yesu. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza, bene data muvise amajambo, kandi tufata umwanya wo gusenga, Imana izotugirira neza. Yesu abahezagire, amen, amen.